Sinitse ibihumbi 3. Pavoni za 2. Brejine z'igihumbi kubera uyu muntu nta isombe nyinshi zirya nk'abantu 20. Umva n'iz'urubanza. Yamaje gusekuza isombe yo muhira nta sekuru mfise kandi tuba tugomba guhana akazi bano bazisekura ubona nabo boca bagiye. Hari gusekura ku gihumbi, hari nyinshi ugasekura ku 2000. Ndashobora kuzigurira ahandi nkamuzanira canke nkaziguriraho nk'ubu niwe naziguriye jewe nk'iyo aubergine ese nkunda no kuyishira mu isombe gusa jewe nkunda gushiraho udupinari n'ibitunguru gusa. Ufata nk'isombe uba wazanze ku ruhande, ibirungo nyene ukavyanda ku ruhande. Urantunze gose, urantungiye abana. N'utundi nyene twishi nyene, bamwe wese bafise abakiriya biwe. Turaronka make nyene. Ata kandi kazi bafise bakora ako baja kwiba baca baza gusekura zino sombe nyene kandi bararonka amahera urazi yuko ata kazi kadatanga amahera bivanye. Ino ziracitse nkese. Gaime batabishatse regara abavyanga. Babona yuko atani ijana dukura ngaho. Abantu bakaza nkabiza umwuga bakaja mu bandi. Gituma mpagaze ngaha nta mwanya mfise ndihuta nayo ahandi ho mpora ndazisiga nkagaruka kuzitora. Hano utari bwakore nuko buri muhira sico kimwe. Harya uje gukora nk'utuntu nyene aho utari akantu nyene kajako kakiyongerera ko nyene. Noshima kweri buke buke. Sico kimwe n'umuntu nyene yaho yoguma muhira. Naho umuntu usanga nk'isombe zimuruhisha gusekura kubera abafise udufaranga rero akacaza kuzisekuza.